icambere kiba kigo araba tipe besha gwatijeyo kugira ngo nje kwipimisha batamboshe byongora cyane umunsi wa mbere kujya kwipimisha akantu kambere kaguteye ubwoba kaba yaka kugira ubwoba gusa no kubera ko nari nzi yuko vraiment ntari sugi navuga ngira ngo usanga hajya hano naciye ngira ivyago kweli urumva ufise ubwoba bwinshi kabisa nari ufise ubwoba navuga ni ndiyagiriza hana ndira ndagowe kabisa ndapfuye rero hajya ahubwo nintuze na resultat naje kuzitora nk'inyuma y'amasaha nka 3 mvuye kunywa inzoga kugira ngo nikure mu hageze ari ahantu haba hagoye bakanyuma niko kabi docteur aragufata amaraso hanyuma ari ukuntu babyigishijwe abanza kuguha impanuro hirya no hino agacija nina kabera ka ukaza wumva ati kuzokwigenza wewe wasanga umeze kuno kuzo bifata ajya rero ni habigoye mu nyuma ati twaragupimye dusanga muri je dusanga rero ajya rero birataka biro ugiye uba wari ufise kija kwipimisha sivyo utasubirana inyuma vuba hajya ahantu harahabura sana kandi naciye ndabiheba kwipimisha kubera ko mu gisagara ca Bujumbura kumbure uhabaye gute na cyane cyane mu muziki usanzwe ukora muri make cyane muri rusange novuga ko ari bon amafaranga n'abana biraboneka yes of course yaba bitaboneka iyo yaba bitaboneka umuntu aba yidoga ariko gusa navuze ko ari amahoro kala nyoshe kara nyoshe gato uducishirize ko kajya karirimbo kugira ngo umusatirizi aje muri mode kara nyoshe kara nyoshe subira ukambwire nukuri kara nyoshe aho nibaze ko bacha bavyumva uranzi gituma ngarutse ubwa mbere na mbere ko indirimbo ikoranye na Estanish amasanamu menshi cyane mwibereye mu gitanda ibyakozwe ngira byarakozwe Igozen TV. Nuko bakunzi ba Igozen TV nta kintu ntangurira ko gutangurira atari kubaramutsa no kubifuriza amahigwe mu byo musanzwe mukora hari anye one boy virus kira hari anye ku masanganzira mu gisagara ca Gitega ugenda ubakorera amatelefone meza cyane uyabakorera neza abakiriya hari anye mpora numva feedback ko batidoga uno musire kuri screen za Igozen TV twakiriye umutumire reka ndamwita umu invité d'honneur no mutumire no star afise indirimbo nyinshi zitari zike indirimbo kumbure zageze zirakora amateka cyane Titus Dasaila tukuramutse mu bwami bwa Igozen TV bro merci ndabaramukije gose n'abakunzi ba Igozen TV yes amaro y'Imana bane namwe uri nyambukira of course right now ndashira kuvuga ko ndi nyambukira of course mu gisagara ca Bujumbura kumbure uhabaye gute na cyane cyane mu muziki usanzwe ukora muri make cyane muri rusange novuga ko ari bon yes ni fresh kabisa ni ibintu umuntu atovuga ngo adonde gusa ni neza kabisa amafaranga n'abana biraboneka yes of course yaba bitaboneka iyo yaba bitaboneka umuntu aba yidoga ariko gusa navuze ko ari amahoro Tatas kuberewe none bro yo ni nubona bw'Imana kandi merci ngo kala nyoshe kara nyoshe gato uducishirize ko kajya karirimbo kugira ngo umusatirizi aje muri mode kara nyoshe kara nyoshe subira ukambwire nukuri kara nyoshe aho nibaze ko bacha bavyumva uranzi gituma ngarutse ubwa mbere na mbere ko indirimbo ikoranye na Estanish amasanamu menshi cyane mwibereye mu gitanda ibyakozwe ngira byarakozwe ndabeshe none ibyakozwe nibijya mwabonye kubera ko ntavyo twisigarije vraiment bijya twaberetse n'ibyo tyakoze nta bindi oya twe tuba bijya nyine mu bamushaka kandi vyiza twobibika gashatu bisigire ucuvuga ko karyoshe gute akaryoshe ni kaje akantu karyoshe mwavuze kaba karagaye of course ni kaje twabihiritse ni kaje mwatweretse of course tutarakabereka mwari mufise amadida ni bataka kantu karyoshe na kai na gaki me twaciye tuvuga tutereka tubereka amasanamu rero babona karyoshe kariko okay umva amasanamu niyo ya amasanamu system nyine niyo yavuga ibintu niyo yerekana ibintu umuntu yavuze hanyuma muca mufata umwanya munini ya muri mu gitanda na Estanish
naryo jambo rarihagarara kuko oya na moya munini wa 3 minutes gamani kweli wewe numaya munini vrema indirimbo deje imara nka 2 minutes 50 yo mfasiense moya munini ku buryo nawe cha ubwira n'abantu batavyibuka ko twamaze moya munini twamaze moya munini kandi umengo nibutura umunyarutana of course abanyarutana ngo ebana ngo muraguruka kuguruka gute ebana ngo muraguruka hariya anye kumvure ngo wowe uri umuntu ngo kubera ko ngura umunyarutana gushika mu gisagara ca Bujumbura ufatisha direct ngo byakozwe kumbure n'initi kubera ko ngo hariya ngo barabatinya ngo umvise umuntu ari umunyarutana ngo nta muntu akoresha imiti cyane wogira haraguza gusumba kuja kuraguza ku Mana ariko novuga ubundi umurozi wawe cyangwa umupfumo wawe ni Imana kabisa Imana n'umurozi oya kuroga sinibaza yuko ikintu urashobora no kuroga neza vrema Dasaila kumbure ubu ubarizwa mu gisagara ca Bujumbura imuziye iwanyu uhagenda kumbure ugiye gukubitayo show kenshi kabisa yes je nk'umusatirizi imbashaka kuba imboneza yabajya abantu kumbure badashobora kugushikira ugira bakubaze canke turiya uretse umuziki nta kandi kazi kumbure kakokira of course urumva nibaze yuko batari bake barazi umuziki wacu kungena umeze systema hariyo ibintu ukurayo uraronkayo kantu ariko gusa uri gukora wonye ntivyokunda vyokunda ko utabangikanya vraiment n'utundi dukorwa ku ruhande rwanje vraiment hari utundi dukorwa nshobora kuba mbangikanya natwo utwo ni vie privé tumwe ni vie privé utundi natwo si vie privé comme tel kubera ko tujanye nivyo nigiye hari igihe usanga nyene bishitse nka kwanye dukorwa tumwe tujanye nivyo nigiye bindi navyo ni vie privé kwiruka ijyana hino kugira ngo umuntu nyene aronke icyo ashira mu kanwa yes nuko uri mu gisagara ca Gitega aho waraye uryoheye abatari bake mu gisagara ca Gitega je nkaguma nibaza ati eske Titus Dasaila kugira ngo agume yizegwa kumburi ni gake wenda kubona wicaye kubona ku mafishi bijye kumbure bigategwa n'urukundo n'igikundiro ubufise mu bantu canke mu bafana ugiranije ibiteramo byose bumaze kwitaba ugacuraba n'igiteramo cyabaye ngaha ku munsi wejo ise ubona bitandukanye he n'ivyo biteramo bindi wagiye urakora yes ikintu ca mbere no vuga ugira ngo uvuge réussite uko yagenze canke ugereranye n'ibindi ubanza kuraba gusa muri environnement yahe bakoreyemo cyangwa makoremo igiteramo abari bahari bo bavyakiriye gute yes nukuvuga ko ngereranje n'ibindi vraiment naco cyari igiteramo ciza gose ari byinshi biri musi yacu yes kurande gwanye n'igiteramo cyanjoheye mbere gose vraiment gusumba ibiteramo byinshi nakoze impamvu ni yahe nuko iyi ntara ya Gitega siyo mvukamo natumiwe kubera ko ibikorwa byanje byashikiriye abantu bijya bintu usanga ko twakoze hama twarimye tukimbura so iyo haba ari mu ntari wacu narivuga ngira ngo gusa bashizemo nako buvandimwe cyangwa nikime nabantu novuga ko ari nk'abashitsi je ndumushitsi kuri bo ntitumenyeranye gose uretse ko ari bikorwa byanje byatumye bamenya baranumiye ndaje bararyohewe barishimye gose vraiment n'ibintu novuga ni byinshi nogereranye ko bingana cyangwa ibisa n'ibingana ariko cyo nogishira hejuru gose kubera ko nari nk'umuntu kwanza w'umunyamahanga kuri ikintu cyakugoye ca mbere na mbere ucinjira mu mwuga wo kuririmba duhere muri famille yes muri famille deja ugikora cyangwa ugitangura vraiment abantu baba babona ko gira usare gira wonona amafaranga gira uje mu bintu byo kwiba kubikirara indaya kutsinza ibintu byinshi ariko gusa buke urahitamo wewe ugakora bakagushwanira muri famille vraiment bwa mbere barangwanije cyane gose vraiment kuburyo nubwo nagenda Bujumbura gukora indirimbo nkabura déplacement nkabarira ntibanyumva navuma ngurisha ikirato cyangwa ipantaro kugira ndonke déplacer musubiza inyuma yes aho rero shitse urumva ni mifako wewe twarakubwiye kuronona ntacu uzovamo shago y'ibishure nanirumva yes niyo mpamvu rero byaca bisaba ko umuntu akora ishaka kugira ngo babibone ama réussite nuko bavuga ati ugiye kunywa itabi yes ugiye gusambana yego muri ivyo byose haba itabi gusambana ivyo wigeze ukoreshwa n'umuziki nta na gato vraiment urasambana
kuba winjiye mu muziki bro. Ivyo ntabyo umuziki nturabintuma vraiment. Uretse ko umubiri ari ibintu dusaba kuwukorera wenyine ubwaho, ariko gusa si umuziki. Je umuziki nagiye nawe ushizemo umutaye nk'akazi. Ubundi yo mba mvuga ni ngoma kurondera ubwo busambaye nyine sinari kwirirwa ndaja mu muziki, nari gufata amafaranga nkayashira muri ivyo nyene. Me umuziki je vraiment nawukoze nk'akazi. Ego. Ubigenza gute none mu gihe nzi ko aba aririmbyi muri abantu bakundwa nabigembe cyane batandukanye, we wikingira gute canke ubivamwo gute kugira ngo kumbure ntusange wabikoze? Hari kumwe nufata ibintu arareje, nukuvuga ukabashira hamwe n'abandi ko ari nk'abafana mu bandi. Mu mutwe ico kintu uragishira mu mutwe ko bo babigeme canke abasore abatama papa bamama bari mu rugero rumwe ariko guhitwa abafana. Kubera ko uciye ubijamo vraiment wohava usanga wakoze amakosa menshi. Yes. Mbura maje kwipimisha ibiro canke umugera wa SIDA. Yeah, of course kenshi. Ikintu cyambere kiba kigo araba tiperesha gwatijeyo kugira ngo nje kwipimisha batamboshe. Yeah. Byongora cyane. Umunsi wa mbere ujya kwipimisha akantu kambere kaguteye ubwoba kaba yaka. Kugira ubwoba gusa no kubera ko nari nzi yuko vraiment ntari sugi. Navuga ngira ngo usanga hajya ahantu naciye ngira ivyago kwe. Cyangwa naho ikindi naje navuga ni vraiment je ndamaze gukomereka kandi bavuze ko umugero cyane henshi. Urumva ufise ubwoba bwinshi kabisa. Nari ufise ubwoba navuga ni ndiyagiriza hana ndira ndagowe kabisa ndapfuye. Rero ajya ahubwo nintuze na resultat naje kuzitora nk'inyuma y'amasaha nka 3 mvuye kunywa inzoga kugira ngo nikure mu hageze ari ahantu haba hagoye bakanyuma niko kabi. Docteur aragufata amaraso hanyuma ari ukuntu babyigishijwe abanza kuguha impanuro hirya no hino agacija nina kabera ukaza wumvati kuzokwigenza wewe wasanga umeze kuno kuzo bifata ajya rero ni habigoye mu nyuma ati twaragupimye dusanga muri je dusanga rero ajya rero biratakara biro ugiye uba wari ufise kija kwipimisha sivyo utasubirana inyuma vuba hajya ahantu harahabura sana kandi naciye ndabiheba kwipimisha kubera ko nubwo ntaba mfise nuze ntaba nikeka vraiment ntashikari hari igihe hashikaka swate nko gutanga amaraso bikaje gutanga amaraso bakabanza gupima ye naciye byose ndabivamo kubera urahamuka gose vraiment bro ntibyakugoye kugira ngo ushobore gukorana ijya ndirimbo na Stanish ntabwo yakugoye? Oya Stanish ntagoye vraiment kubera ko yarasanzwe deja jewe nawe twari dusanzwe turabajama abagenzi twese twari twakoriye kwa Master muri Master Music turabajama nyene tumenyana nk'abantu bari mu mwuga umwe kandi twemerana. Kabiri management zacu nazo zarahuza manager wiwe na manager wanje bari basanzwe arabagenzi. Urumva nta bintu vraiment birebire byabaye no muri studio nta cyagoranye byabaye ibintu bizima gusa. Yes. Titre ya Kararyoshe ikitogwa nande hagati yanyu babiri? Titre ya Kararyoshe sinzi n'ukungene no vuga umuntu yayitoye kubera ko byose byavuye mu maswingi twarimo. Karabaryoheye. Yeah, Kararyoshe nyene byavuye ku kantu nuze yakoze DJ producer yarazanye akantu kaga piano nyene si forme ya kantu ze ka piano tumva karyoshe. Rero tutikakano re Kararyoshe byavuye muri black. Yes, mu ma black nyene turiko turinywera tukawera tuvuga kubitare tumve yuko umwe wese yumviriza mizuka ako kantu re Kararyoshe man bona tuyite Kararyoshe toreruze yitwa Kararyoshe. Yes, mizuko nyene vraiment ubundi nta muntu yavuye muhira avuga ngo tugende gukora titre ituku byavuye muri black tu nyene simple. Yeah, nuko icira inkuru muri quartier buri mwana ngo Kararyoshe. Yeah, naho bajitiranije. Tetas imbere ko turangiza ikiganiro ariko kumbure turanyotewe igikorwa cyawe gishasha bro. Yes ndabizi vraiment kandi vraiment bizokunda kubera ko ubu nari mfite ibikorwa byinshi muri studio nari nifuza kurekura EP mu kwa gatatu guhetse ariko vyaraswase kabisa byaragonze umwamba kubera bivaye n'integuro. Yes, hari integuro zindi twaciye ducishamo na staff nshasha turiko dukorana cyo bisaba ko tuzura gutegura kungene twobirekura dufise ibikorwa byinshi vraiment mu gikoni. Yes, ikintu cyakubabaje utigera wibuka utigera ushaka ko wocibuka? Yeah, ikintu cyambabaje nko kweri je nibaze ko atakintu kirekire kirambaza gose no kwiba ariko gusa ndibuka urupfu rw'umwana wanje ngo ndacagwiye kweri byarambabaje vraiment. Nico navuga ibindi navyo ni ibintu biba
nkibagira nyene tu simple yeah. nuko imbere yuko turangiza ndakumbuye ka karimbo kawe k'inyambukira yari nyambukira yava hakurya y'uruzi, yari nyambukira yava hakurya y'uruzi rutemba. Yes, sinzi ko ari ako gatoya gusa numva ngira ngo kabara kugira ngo umuntu amenye ko ariwe Gistem. Tugenda wibutsa imbuga musanzwe mukorera ko na cyane cyane kuri YouTube channel kugira ngo babandanye baraba kararyoshe n'izindi zawe zitandukanye. Imbuga dukorera ko ni zina rimwe gusa dukoresha Titus Dasailo, Titus Dasailo. Kandi ni na channel shach niyo twahisemo guhindura channel ku mumvo yo kuzana ibikorwa bishasha. Ndabasaba rero kugenda kugira subscribe na follow kuri page zanjye za Facebook, Instagram, Twitter hose nuko na TikTok hose zaraje tuguma twagiye ni atari. Hanyuma kandi nongera asaba abagenzi banje n'abakunzi banje ndazi yuko ari benshi mubuze kuri Egozen TV nabo mukubite ko subscribe na follow kugira ngo ibintu bishasha mu bironka ni TV kaze ngaha mu muji wo hagati Gitega, kandi turakunda cyane ibikorwa byabo Gistem. Ciao ciao niko novuga. Asante sana bro. Egozen TV.